mbega ndakubaze hamwe jo hatogera hamwe imana itohanshikana ntubona ko vyongora wogenda ntakubwiye ikimbakiye ikindiye ku mutima oya ndaje ndabikubwire kuko iyaba imyaka uzomara ku isi ndayizi izi nzoga tunywa iminsi yose iratumara amazi zigasanisha zireba ntaco yoba amahera niyahaherera izi nzoga tunywa urazinywa amabuye ukazirogeta noba nari nko mu wa kangahe gabasha nibaza ko nari nko mu w'indwi niga lycée du lac mbona muhira baririmba bose ego vraiment bose mbona mukuru wanje ico gihe bari bakiri kuri Saint Esprit ari we chef wa chorale kuri Saint Esprit hari gihe baza bagirira muhira gato wa mbere twaririmba ivyo tubona bijanye ni naho tubaye n'icyo tubayemo ibijanye n'Uburundi twarabora televiziyo tukabona ibyo abita ko bari civilize bakunda ngatwe tukavuga no reka tubaze turirimbira abarundi bene wacu bagizi bacu turirimbe teme zizisa natwe ico gituma rero usanga hari indirimbo nk'izo bazorira Yes, bakunze open mic. My name is Paci. Turi kumwe na Paci muririmbyi. Nzitonda canke irindi? Ni iryo nyene. Nzitonda. Pacifique NZITONDA. Umwana agira kangaye muhiri wawe? Wanyuma. Umuhererezi. Mucura. So turaza kuvugana kuri kariyeri nyinshi zawe uri muririmbyi ukangwera ukaba uri n'umuhinyanyuzi w'ama video. Amasanamu n'amajwi muri rusange. Kariyeri ya music wayitanguye ryari kuri wewe? Je ni noba nari nko mu wa kangahe gabasha nibaza ko nari nko mu w'indwi niga lycée du lac mbona muhira baririmba bose ego vraiment bose mbona mukuru wanje ico gihe bari bakiri kuri Saint Esprit ari we chef wa chorale kuri Saint Esprit hari gihe baza bagirira muhira gato wa mbere tumwe n'abagenzi bake niho nabona avuza gitari na gitare yagiye agasiga gitari agiye nko ku kazi cyangwa iki je nanje nkaca mfata ngasubiramwo bijya nyene ari karagira je vyajuko umunsi wa mbere uja muri studio nka Paci umunsi wa mbere nja muri studio ubwanje nayo ubundi twaraja muri studio tukiri bato cyane duherekeje papa papa yarakoze donc family yose n'abaririmbyi papa yarakoze imiziki itari mike nego hama kandi hari niyo baririmba mu misa hari imiziki indirimbo papa yakoze z'Imana baririmba mu misa igihe papa aza ngahaya mu 1991 ndibaza indirimbo yacaguye ya mbere bacaguye ati niyo yakira papa yari ya papa donc voilà je nagiye muri studio ico gihe d'abord nkurikira papa ngenda mvuza nyene ivyacu nyene bidafashe cyane accompagnement hamari ku bwanje byagiye kuza umuntu mama studio dutanguye kugira iby'ama ordinateur byari bigoye byari bigoye kugira ngo ushobore kwajisa indirimbo ico gihe cyaba papa n'abaganfre byari bigoye kuko yabari mwagirako mwaba muri mwese uririmba n'abavuza mwese babafatira hanyuma bihombye mugaca mutangura bushasha kubera amasede nta bundi buhinga byari yatabona ntitwara abana cyane ntitware yariza quel point binagoye umugabo aho je natanguye kuja muri studio n'igihe vraiment dutanguye kuronka ama ordinateur muri ordinateur ukaca ukora umuziki ukoresheje ordinateur gusa utarinze guhamagara umubassiste umubatteur umupianiste ugasanga hariho logiciel ivyo vyuma ivyo bicuraranga ico vyose birimo muri umwe mu gwaruka canke umwe muri team ubona ko ico gihe generation yanyu yari ikaze cyane nka Étoile du Centre nko kugira yari studio yacu
So kiya gihe byari bimeze kugira mushogora na Étoile du Centre umwakazana ingabire undi ingabire mu kuririmba harimo na DJ Daddy kugira ngo mushobore guhuriza ku kintu kimwe kandi mushobore kuyobora umuziki ukora mu muyoboye umuziki muri ijya myaka. Nibaza ko byavuye kuri ukuntu Romeo we yatanguye aza muhira kurepeta. Romeo yarava mu Kinindi akaza hamiro kabisa tukarepeta. Romeo yamye akunda umuziki cyane. Ubwo nanje naraja muri quartier watugiye gukina amaje Nintendo amaje video. Ndio vyahereye aho mu bugenzi gusa bisanzwe. Mwema muca magazine. Tanguye ijya studio je na Romeo. Daddy yaba en face, ami de l'amitié en face. Urumva nawe comme yari mu DJ deja. Avec de l'amitié abwo nibaza ko na studio yari. Niho studio yari kuri ya de l'amitié. Et du coup mugabo imbere ko Daddy yaza hariho Willy Pascal abo nabo twahuye kuri CCF muri Fête de la Musique bava mu Gatumba tubona n'Abaraperi beza cyane ko twaravuga ati ninde muntu ari burapti Kirundi tukacunga kuri ico gihe urabona abantu benshi babahana imiziki y'Amerika n'abagira ama playback imiziki y'Amerika tubona abantu baje bagira rap y'Kirundi ugati byabira niba ubwo rero kugenda tuganira nabo baratangwa kuzabaraza kuri studio bakora imiziki yabo dabo sinibuka amadetaye neza ngene byagenze ariko twarahuje cyane ku buryo baciye bijira muri ndumwe yagize bakwe mu kubona muza mu makeremesi atandukanye y'abarise Dirac na keremesi za SOS muri ujya mwanya muwa mwumva gute keremesi yatanguye saa 9 zo mu gitondo kaza guherekezwa n'ibihanganje bya Étoile du Centre. Twe ntabwo twigeze dufata umuziki nk'ibintu bya Star System reka twe twabona ahubwo ari bisa twavuga tuti abantu bumvise message bakunze imiziki two turarimba baradutumiye tukagenda nta nubwo twarasaba n'amahera menshi reka hariho indirimbo hari abasenga bisengera yari ifite titre hariho n'iyindi yitwa yaba imyaka hariho n'iyindi song nyinshi cyane musa amataito y'inzoga ariko murafise amataito yanyu Fati Taxi ifise ibintu by'inzoga iki mukabona yuko message mwatanga zari mu bantu mwiyumvira gute zitandukanye ni no kuraba muvyo nkubwira ntabwo kandi urabona ko yagihe sivyo byari biharawe hari harawe kuririmba gutabuka neza mugatwe tukavuga twaririmba ivyo tubona bijanye ni naho tubaye n'ivyo tubayemo ibijanye n'Uburundi twarabora aba televiziyo tukabona ivyo abita ko bari civilize bakunda mugatwe tukavuga no reka tubaze turirimbira abarundi bene wacu bagizi bacu turirimbe teme zisa natwebwe ico gituma rero usanga hari indirimbo nk'izo bazorira aho hari n'indi rero yagize ati nta munyapolitiki azoguteza imbere twavuga tuti none murabo uri mu president arabivuga ati uje muri politiki wase ngwaje gutunga n'akazi kiwe donc ugasanga ni ibintu nk'ivyo twagiye turirimba ugaca usanga rero amahadiyo arumva iyo message kandi amahadiyo afise n'ibiganiro bimwe bijanye n'ivyo twaririmba indirimbo zikaca zipasa nibaza ko bitaba depensa kubera mwe byose mwaravyikorera yaba ku masanamu yariwe na Willy narakora video Romeo agakora audio Romeo atari nkakora na audio twara tukavansa. So hari ikintu wibuka uvuga ati jewe iki cyanezeye mu gihe nari muri Étoile du Centre kati ni byinshi cyane kwa mawadi sinagiye kuyitora ariko me kubona twaronse ijya kujya hamana menya media ahubwo nshimye menya media ko ntari yavyoganisha yari evenement ya mbere ibaye ikaba organize mu buryo bwiza dabo ingene borganije amavote hagahera igihe abanyagihugu bose batora kandi cyari kigize hama n'igihe hageze kuduha iyo priority twayizanye mu Burundi twavuye mu Uganda twayibazaniye barabitegura neza cyane kiya kintu carandyoheye cyane uyu munsi Paci ari mu biki
uno munsi je ndi muri audiovisuel toujours ariko muri 3D animation 3D niyo nkora buri munsi ariko nkakora n'ababishatse nkora ndabagira animation y'amalogo yabo abavyifuza nkabakora animation y'amalogo ibintu nk'ivyo nivyo essentiellement ni umuziki umwe ku mwaka ariko ari umuziki mwaduhaye mengaciye deza haize umwaka mengaciye deza ari umuziki mwaduhaye urimwo nyene gufosinga nyene ubona ko harimo ibintu nyene n'ubu dufise rero suite ya Fata Taxi yitwa Ndi Muyabira abantu bavuga ati ririmba amaritme agezweho ririmba amaritme reka tugira amapiano yitwa Ndi Muyabira vuba murayumva cyane so reka ndagushimire Paci nibaza yuko amacano yanyu ya Étoile du Centre akiri yandi nyene ni kujya nyene ama réseaux sociaux birahari ndumunebwe w'ama réseaux sociaux mugabo turafise umuntu azaradufasha azarabijera nta content nyinshi dupublia kuko twababwiye kuko ubuzima mugasanga ari muri ibi kandi je dadi nawe ari ino dadi nawe nari ngaha turabonana kenshi tugasangira niho havuye niyo idea Ndi Muyabira so reka ndagushimire cyane ndabashimira sana ndagushimiye Paci murakoze merci